Iryo kena ry'amazi meza ryibonekeza muri karitiye ya Carama zone Kinama muri komine ya Ntahangwa ryatanguye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abanyagihugu baba muri ako gace bavuga ko muri kino gihe bigoye kugira isuku ryo mu ngo, narirya benshi muri bo bafise ubwiherero buri imbere mu mazu. Uno munyagihugu aravyigana. Amazi yatanguye akama nyene kibaza ngo vyari nyene bisanzwe, mugabo ubonye umunsi uheze n'uwundi urajako ashurumva biratera ingorane. Nka mu Carama hari abantu benshi bafise amatwarete yo mu nzu, usanga ariko aradegaja mu guteka ntibiba bicoroshe, koga, gusukura abana, gusukura naho tubaye ntibitworohera. Isoko ryacu risigura kandi ko hari amabombo rusangi yari yarubatswe aronka amazi ava mu kuzimu, ariko naha nyene ngo kuyashikira ntivyoroshe. Hariyo amabomba bari barubatse ya publike atarihwa, mugabo si bose bashobora kuyashikira. Dusanga imirongo ibaye minini, umuntu ashobora kugenda nko mu gitondo agasanga avuye mu mamidi canke zirenga. Nk'iryo barabara ry'amayira abiri barashizeho amabomba abiri kuri zone mu Kinama irahari, namwe yo mu kuzimu hari abatinya kuyanwa kuvuga ko babanza kwanza kuyateka. Nubwo ubuzima rero ca tubamwo dusanga biduhangayishije cane. Abo banyagihugu bo muri karitiye ya Carama basaba ko iyo ngorane yotorega umuti batarafatwa n'indwara ziva kw'isuku rike nka korera imaze mbere kuboneka mu makaritiye ya Kajiji na Busoro ari muri komine Mugere aho nyene mu ntara ya Bujumbura.